Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agizwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane hanini ku makuru avugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuza kugaruka hanini ku rwego rujejwe iperereza mu Burundi, yoba urukorera mu Burundi ndetse n'urukorera hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe hari amakuru amaze iminsi avugwa ko hari avuga ingene ubutegetsi bw'u Burundi bwarungitse abasumyi b'urusaku batari bake bajejwe kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bari mu bihugu bitandukanye. Ni mu gihe kandi mu minsi iri imbere ngo hoba hazoshirwa habona ingene iperereza risigaye ryubatswe mu gucunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Burundi. Nimwe mu migambi iriko irategurirwa batavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yoba yimirije kuzoba. Imwe mu nzira rero ngo zakoreshejwe n'urwego rw'iperereza harimwo kurungika abatari bake b'iperereza. Abatari bake mu bakozi b'iperereza ngo yabaye inzira ya Serbia, imbonerakure n'abakozi b'iperereza bamwe mbere bari bazwi mu mabi akomeye boba bararungitswe mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Benshi muri izo nderetsi boba barahawe akazi ko kurondera amakuru yose ajanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho twovugamwo nk'abamenyesha amakuru n'abarongoye amashirahamwe yigenga bari hanze. Umwe wese muri izo nderetsi kandi arafise amazina ajejwe, bakaba basabwa kumenya neza ubuzima bwa misi yose bw'ubwo bamutumye, ahaba, ahakora, ahanywera, ahakunda kugendera, uko ashika muri ivyo bibanza, amasaha n'incuro ahagenda buri ndwi, n'abagenzi bakunda kuba bari kumwe. Izo nderetsi kandi zikaba zirimwo n'abantu bava mu moko yose, abasore n'inkumi, abagabo n'abasore n'abagore. Ico gikorwa gikorwa mu bwenge bwinshi. Iyo kandi bikunze abo barungitswe n'iperereza bariyegereza uwo barondera, bakaba nk'umugenzi, bakamuganiriza ivyo akunda. Bakunze kuba no mu bibanza ngo bihuriramwo kenshi abarundi, maze bakaguma bagerageza kurondera amakuru yerekeye abo babatumye. Iruhande yabo basanzwe barashitse i Buraya kandi hariho n'abandi baza barungikwa guhura n'abarundi bahunze bakabonana bavuye i Bujumbura. Ni mu gihe Pacifique Ninahazwe ngo yo bamaze kuronka amaraporo bamwe muri abo bamaze gutanga bashitse i Bujumbura, ngo hari n'abatanga raporo z'ububeshi mu ntumbero yo gusigura gusa amagara y'iperereza bagiye gukoresha i Buraya. Hari uwundi murwi w'ibanga rwose, aho hari umutegetsi hejuru cyane ngo mu Burundi ariko ariyegereza bamwe mu barwizatunga b'abazungu bakorera mu Burundi. Uyu rero ngo aragenda akabasaba ko bokwinjira mu mashirahamwe y'agateka kazina muntu mu ntumbero yo kumuronderera amakuru ya bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga ari mu buhungiro. Amakuru kandi ahari akavuga ko bano bantu bajejwe gusuma urusaku atari bo bajejwe kuzogirira nabi abo bantu, ngo bo ico bajejwe ni ugutororokanya amakuru yose yerekeye abo ubutegetsi bwabatumye gucunga, ariko abajejwe kugira nabi n'abandi batandukanye n'abambere. Ngo uburozi rero ni kimwe mu bigwanisho ubutegetsi butegekanya gukoresha. Benshi bakavunira akagohe abarundi bari mu mahanga ko batokwijajara ngo barashitse aho bakingiwe. Abo bagenzi bariko baraduka na bamwe mu bari bahasanzwe barimwo abajejwe iperereza, nk'uko kandi bakunze guhanura abarundi ngo ni ukwirinda gutanga amakuru yanyu n'amakuru y'abagenzi banyu canke abo muzi ko basanzwe baronderwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, gutyo mukazikiza mwongere mukize n'abandi benshi. Nako kandi mu minsi iri imbere hoba hari amakuru azoshirwa habona y'ingene iperereza risigaye ryubatswe mu gucunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Burundi. N'imwe mu migambi iriko irategurirwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yimirije. Iyo mirwi iriko irakora ivyo bikorwa nayo nyene ikazoja irashirwa ahabona buke buke. Nako kandi muri ano makuru tuyabandaniza mu gisata c'agateka kazina muntu, aho kuri ubu imyaka 8 irarumbanye Lieutenant Colonel Cyprien Nihorimbere anyurujwe.
uyu Cyprien Nihorimbere akaba ari icegera c'umukuru w'igipolisi kijejwe imbibe pafe mu ntara ya Ngozi, yari n'umuguzatunga afise ihoteri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, amazu, imirima n'amararo. Abamuzi bamuvuga nk'umugabo yakundana, yari afise abagenzi benshi. Mu magome y'umwaka w'ibihumbi 2015, Cyprien Nihorimbere yoba yarafashije abariko barahunga kujabuka imbibe ngo ntibicwe. Ico rero kikaba caramubereye icaha kidaharirwa mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Ku munsi w'igenekerezo y'17 Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2015, Lieutenant Colonel Cyprien Nihorimbere yawumaze igice kinini muhiriwe. Ku kagoroba rero yahavuye aja guteramira ku ihoteri yiwe Lawrence Guest House iri ngaho ku mugwa mukuru wa Ngozi. Aha rero niho amabarabara yose ajana ku ihoteri yaca yugarwa, ashirwako abapolisi bacunga ngo ntihagire usubira kwinjira. Itegeko rikaba ryaratanzwe na komiseri Abraham Bigirindavyi yatwara igipolisi mu ntara ya Ngozi. Cyprien Nihorimbere ntiyarazi ko ahantu hose vyari vyashitse, akaja ku murango yari yagumye akurikiranwa. Haciye akanya Cyprien Nihorimbere ari ku ihoteri yiwe niho haza imodoka yo mu bwoko bwa kamyonete Toyota Hilux yirabura ifise ibiyo bitabona, ica ihagarara hanze inyuma y'imodoka ya Cyprien Nihorimbere. Abayirimwo bari bambaye imyambaro y'igipolisi. Umwe muri abo yarasohotse imodoka atumbera umunyezamu, yigira uwurondera icumba mu ihoteri, asaba umunyezamu guhamagara sebuja kugira bavugane. Lieutenant Colonel Cyprien Nihorimbere nawe ico gihe yaritavye. Wa mukiriya atera amwegereza hamwe ku modoka. Ayishikiriye abayirimwo bamusimbirako, bamutera muri ya modoka yabo, bamwicarako, bamwambika ikintu mu mutwe, baca baragenda. Cyprien Nihorimbere yarageje kwigwanira arananirwa. Ni nayo mpamvu ngo bukeye aho yafatiwe hatowe amarori n'imfunguruzo za Cyprien Nihorimbere be n'inkofero y'umwe mu bapolisi bamunyuruje. Amakuru ahari akavuga ko abanyuruje Lieutenant Colonel Cyprien Nihorimbere bo bari barongowe na Brigade Jonas Ndabirinde yakorera iperereza ku kirimba kwa Nkurunziza. Kuva Lieutenant Colonel Cyprien Nihorimbere anyurujwe, nta kintu na kimwe kiboneka cigeze gikorwa mu gipolisi c'u Burundi kugira barondeze iyo ntwazanga bikomeye muri ico gipolisi. Inyuma nyabona hakurikiye iterabwoba ridasanzwe ku muryango wiwe, hongera ko kusahura amatungo hakoreshejwe abakozi b'iperereza babesha ngo bariko barafasha umuryango kumenya iyo serugari. Umuryango wa Cyprien Nihorimbere niwo wa mbere wanyazwe ibintu vyinshi mu miryango yose tuzi yahuye n'ivyago vyo kubura abantu banyurujwe n'iperereza mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Amazu n'ubundi butunzi bw'umuryango vyaragurishijwe, amafaranga ahabwa ababeshi bagomye bemeza ko bazi iyo Cyprien Nihorimbere apfungiwe. Muri Kigarama umwaka w'ibihumbi 2015, umushikiranganji w'umutekano General Alengiyome Bunyoni ntaco yakoze ngo arondeze intwazangabo y'igipolisi yarajejwe. Umukuru w'iperereza yari General Thierry Ntakarutimana. Mu ntara ya Ngozi igipolisi kikaba caratwarwa na Abraham Bigirindavyi. Iperereza rikaba ryari mu minwe ya Venance Miburo. Abo bose rero ngo baba bafise n'ico bazi kwinyuruzwa rya Lieutenant Colonel Cyprien Nihorimbere. Tuvuye mu makuru arabana n'agateka kazina muntu kandi reka tuyabandanize kuyariko aravugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, aho bamwe mu barongoye imirwi yitwaje ibigwanisho baba barafatiwe ibihano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje kuwa gatanu uheze ko zafatiye ibihano abarongoye imirwi 3 hamwe n'abari mu mirwi yitwaje ibigwanisho bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Bamwe muri aba akaba ari abarongoye Mai Mai na M23. William Yakutumba, Willy Ngoma na Michel Rukunda batazira makanika nibo bafatiwe ivyo bihano. Uyu William Yakutumba akaba ari we yatanguje akaba n'indongozi ijejwe vya politike mu rwego witwaje ibigwanisho witwa Mai Mai. Yakutumba wo mu runani rw'abanyagihugu bahanira ubwigenge bwa Kongo, runani rw'imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho mu ntara ya Sud Kivu. Umukuru wa Mai Mai Yakutumba na SNPSK
Yakutumba yaragize uruhara mu busuma ngo gusambanya abakenyezi mu kivunga n'ubundi bubisha bufatiye ku gitsina, ariko ubu rwandiko ruvuga ko abo banyekongo bafatiye ibihano rusigura. Wiringoma akaba ari umuvugizi wa M23, umurwi wahonyanze agateka kazina muntu mu kwica, mu gukora ibitero ndetse kubw'ivyo bagirizwa. Kwigenekerezo ya 29 Munyonyo umwaka wa 2022, M23 ngo yarakoze ubwicanyi mu gisagara ca Kishishe mu ntara Nord Kivu mu buseruko bwa muri Kongo, aho abagwanyi ba M23 ngo baba barakoze ubusuma bw'ibintu vyinshi vy'abasivile. Michel Rukunda arongoye umurwi Twirwaneho, ni umurwi ugizwe ahanini nawo mu muryango w'abanyamulenge. Ku ntwaro ya Rukunda, Twirwaneho yayinjije mu bagwanyi abana batarakwiza imyaka 12 kugira ngo bacungere ibirindiro vy'igisirikare, bakizure babe bamaneko baje mu bikorwa vy'intambara, bakore nk'abacungereye abagwanyi canke babatekere ivyo bafungura mu makambi y'igisirikare. Twirwaneho yarakoze ibitero ku basivile nko mu makambi y'abateshejwe izabo, bariba baranaturira amazu menshi hamwe n'ivuriro, niko abo bategetsi ba Amerika basigura. Yakutumba na Rukunda bavuga mu barongoye imirwi harimo imigwi itwaje ibigwanisho yakoreye ku bakenyezi, abana canke abasivile mu gukora ibikorwa vy'ububisha harimo ubwicanyi, uca ibihimba abantu, gufata ku nguvu abakenyezi n'ubundi bwoko bw'amabi afatiye ku gitsina. Ikindi kandi abagize imirwi yitwaje ibigwanisho barongeye baragirizwa kugira uruhara mu bikorwa mwene ivyo canke ayandi mabafatiye ku gitsina, kunyuza abantu, ugutesha abantu izabo, gutera amashuri, amavuriro, ibigo vy'abihebeye Imana canke ibibanza abasivile baba bahungiyemwo, canke inyifato zerekana amabi canke uguhonyanga agateka kazina muntu muri Kongo canke bifitanye isano na Kongo. Wiringomwa we yavuzwe nk'uwagomvye gukora ku izina ryiwe canke ry'umugwi M23 ku mugwi ivyawo canke inyungu zawo zazibiwe. Ivyo bihano si vya mbere kuri abo bantu kari batatu, kuko muri Kigarama umwaka uheze nk'akarori inama y'ubumwe bwa Buraya yarafashe ingingo yo kongera ku rutonde abantu 8 bafatiwe ibihano kubera umutekano muke wa Kongo. Amazina ya Kutumba na Wiringoma yari kuri urwo rutonde. Ni mu gihe kandi muri Mukakaro uyu mwaka iyo nama ya Buraya nyene yoba yarahanye makanika. Ku bw'amwe mu basesenguzi mu vya politike ya Kongo, ibihano bitangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku barongoye imigwi yitwaje ibigwanisho ngo ntibituma amahoro agaruka mu gice c'ubuseruko bw'ico gihugu. Ku bwa Thomas Dake Muiti, umusasanguzi, ingabo za gisirikare ngo zategezwa guhabwa Leta ya Kongo kugira ngo baheraheze amabi yariko arakorwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu bice vya Kongo. Akaba yarongeye ko kandi ko Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha yategezwa gukora vyihuta mu ntumbero yo kurondera abo bakora amabi bakanabacira imanza. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.